muraza kumva Karoli Nditije awurongoye. Bamwe mu gwaruka gwapiranya mu gihe babuze ubuzi muri kino gihe isihanganye n'ikiza ca coronavirus. Murano makuru turabasanzwe ku misi yose ya gatandatu ngabane kwisoko c'urunani rw'amaradiyo. Uyu munsi tukababwira ikoreshwa ry'utumwanya ritemewe mu Burundi ariko rikibandanya kazi. Yo inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu ukwayo. Umugambwe UPRONA utavuga rumwe n'ubutegetsi uratera ivyatsi urubanza rwaciriwe abagirizwa kugandagura wahoze ari umukuru w'igihugu Ndadaye hari kwa 19 gitugutuzu no mwaka. Ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe ushize ahabona kuri uyu wa gatandatu. Karoli Nditije arongo uyu mugambwe amenyesha ko urubanza rutisunze amategeko na gatoya. Umviriza ingondagonde arubanza rutisunga amategeko arubanza ahubwo rufise intumbero ya politiki usanga y'uwo mugambwe. Barundi kazi mwaramutse mwese. Ubu turiko turihweza ibivugwa ku runani rw'amaradiyo yo hanze vyerekeye inkurikizi y'urubanza rwaciwe kwigandagurwa ry'anyene icubahiro Ndadaye. Abarundi bose iyo bava bakagera bari bararindiriye ingene urwo rubanza rwocibwa kugira ngo ababikoze bose bahanwe. Ntitwari tuzi yuko abahora batamba ko urwo rubanza rwabitswe burundu rutazosubira kuvugwa, yuko n'ubu bakivuga ivyo bavuga kera bagira umunsi mukuru ko urwo rubanza rutazokwigira rucibwa. Urwo runani rw'amaradiyo hanze n'abamenyesha amakuru bene wacu, abamenyesha amakuru bize amategeko bakiga n'ingene ubutungane bwoba. Nta na rimwe twigeze twumva bavuga yuko urwo rubanza rutaciwe basaba yuko rwocibwa abakoze iryo bara bagahanwa kugira ngo ntihagire uzohirahira ngo yumvirize yo canke yongere arondere gutembagaza igihugu, yongere kugisubiza mu ihumbi. Ivyo birababaje cyane ku bantu bize bakiga ingene bosigura ivy'amategeko bakabisigurira n'abantu bagomba gutegera ngo bamenye ukuri. Twebwe aho twageza turagerageza uburyo bwose kubabwira ukuri mu binyoma bivugwa, kuko ibinyoma nivyo byinshi, ibinyoma nivyo bikomeye kandi nivyo bituma bidusubiza mu ihumbi. Uyo Nditije Karoli ariko aravuga n'umuhutu w'ibururi, kandi nabi wabo barahohotewe mu 1972, ariko ntiyiyemera ico ari cyo kubera ivyo bamutamikishije yariye iyo ari hose, atunzwe no kubesha agatungwa no gusabiriza. Nico gituma n'ingingo z'ababuze cyane cyane umukuru w'igihugu yitorewe n'abanyagihugu bari babuze ingene n'urwo rubanza rwiwe rucibwa. Urumva avugira UPRONA imwe y'intagondwa, bamwe nyene bari mu kanama kukugandagura nyene icubahiro Ndadaye. Mwumvirize mwese ivyo debagura muheze mugira ico muvuze namwe. Ubutegetsi bwaciye imanza urubanza rero rudafise ishingiro takurikije amategeko, kuko dufatiye nko ku byari biteganijwe mu masezerano yerekeye abagandaguwe b'abanyepolitike canke imanza abasubira kwitwara ku mapusha je nuko CNDD-FDD aho yashiraho uwo mugwi uje kumenya uko no kurekuranira yaciye ikuramwo ikibanza ku byerekeye ubutungane.
igira ikigongo ishatse igacira ubwo gupfa cyangwa umunyoro wo guherayo uwishatse uwundi nawe y'urubanza nyene murabona ko rwahuriranye ni kwibuka imyaka 20 twereke cyane cyane abahutu yuko bahuye yuko tubasubije agateka banyazwe yuko ducira urubanza abagandaguye uwo perezida mugabo ugasanga muri ico gihe nyene abatutsi bagandaguye mu ijoro nyene Ndadaye yagandagurwa inzira karengane bari muri lise y'Ikibimba rero byakabuza nuko bagenda kunamira ababo byerekana ubwo butungane ari butungane butarondera kumenya ukuri akaba Caroline Nditije akaba arongoye umugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura mu manuko murabyumva bavandimwe barundi twese turababaza nuko uburundi bwabuze abahutu bukabura abatutsi bukabura n'abatwa muri ico gihe bagandagura nyine cyubahiro nyakwigendera Ndadaye ariko nukuri abarundi twarabuze ihero ry'imiti kubera twese aho twasabiye yuko ubutungane bwokora bugakora akazi kabwo none ubu bukoze akazi kabwo abantu b'intagondwa bashaka iki none ko mbona twese ico kiza kigayitse cyadusizemwo inkovu muribuka Ndadaye yamaze gucikana bamwishe ibyabaye Bujumbura ingene abo nyene b'intagondwa bari mu migwi yagandaguye uwo mukuru w'igihugu bace bagomora imisore bagenda mw'ibarabara gutegera haba amavire morte batangura gufata abantu babicisha inkota mu gisagara cya Bujumbura baromora abantu mu za Nyakabiga mu za Bwiza mu za Jabe mu za Musaga mu za Ngagara mu za Cibitoke na za Mutakura ico gihe muribuka ingene n'umunsi w'itariki 21 na 2 bukeye ku murango abasita bace bagenda mu za Muzinda berekana yuko bashira urukumu hasi yuko bahejeje kwica umugesera bahejeje kwica umwe bwuma atakiri bwuma kuko ari mu kuzimu hanyuma abasoda b'intagondwa bagize igihonyabwoko yuko bishe abakuru b'umukuru w'igihugu n'ubugandagura abandi bose bakorana baciye baje mu gihugu cyose gusasika inganda hanyuma abarundi kubera yuko babuze abatware kubera abatware bose bari bakombowe hagasubira abakuru b'abasirikare bafata ama province ngo babe ba gouverneur abanyagihugu babura ubahanura ati nimureke kumarana bagaca batangura kumarana ivyo byose byagirizwa abo batembagaje ubutegetsi bagasubiza igihugu mu muriro udahera none rero uburundi mbere twavuga tuti abarundi sentare y'uburundi yari yagiye hehe iyo myaka 27 gushikishike atanumwe aracibwa urubanza ese byagenze gute ivyo duca tubona yuko biri muri bya cagihendo bama bitwaza ciyarusha igihendo ciyarusha kivuga yuko bagiye kugabangana ubutegetsi bahagomba yuko bahishiraniriza ibibi bakoze na Buyoya mu ijambo aheruka kuvuga n'ibyo yavuze ati barahemukiye ibyo twasezeranye yarusha kumbi yarusha rero basezeranye guhisha ingeso guhisha ububi bw'abandi n'ibyaba ari ibyo bagiyemwo ibyo bintu byarusha ntacyo bimaze kubera niba bagiye kugira ngo ubutungane ntibuzokurikire uwagize nabi umuntu wese yishe uwundi
ngo intaye mukore mu gahanga bagiye kuyovya igihugu ntibagiye kukironderera neza kuko inkovu ntizimangana itavuwe niyo ngorane abarundi bafise muri ivyo bintu byose twama tubona bibaho barundi kazi inshuti z'Uburundi twebwe tugomba yuko igihugu kironka iteka igihugu cy'u Burundi kiramutswa ubutungane nyakuri ubwo butungane nyakuri ni ubutungane budahishirira uyu n'uriya ikibi yakoze nta muntu n'umwe atavuga ati Buyoya niyo abari muri ivyo bintu nahanwe abasoda bakuru babikoze bakica umukuru w'igihugu bakongera bagatembagaza inzego zashizweho n'abanyagihugu nibahanwe abandi bose bagiye kunombeza mu vyarusha kugira ngo banyegeze ivyo bakoze bibi nibahanwe ivyo byose bitabaye ayo makoro yarusha ntacamaze nico gituma abanyagihugu bavuga bati oya nyabuna nivyo bimeze uko ntituzoshobora kuvyemera ntidusubiramwo ibyabaye bamaze kugandagura umukuru w'igihugu Mekyo Ndadaye nagahomerabunwa kubera amarira yarakwiye hose yarakwiye mu gihugu cyose abantu bose barabura hanyuma mu nyuma inzego zihasubiye ziba inzego zumvikanywe ko n'abantu bahisha ibibi by'abandi transition turazi ya Frodebu transition yagiyemwo yaranyegereje amakosa Buyoya kandi ari we yabagandaguye nibyo tubona no kuva mu 2015 abakuru ba Frodebu barahenzwe baca basubira muri ya opposition radicale ya opposition nyene yabahekuru ayo kwa Buyoya nibo mbere bagiye no kugwanya abanyagihugu babavuguruza mu 2015 mu myerekano ngo bariko baranga turazeme manda bakaja inyuma yabo babisha bagandaguye mukuru w'igihugu Mekyo Ndadaye muri buka histoire ya Busokoza n'umupuciste mukuru ariko mu bya Sinarede yagiye kuba igihangange bamushira imbere kandi bazi yuko ari umuntu yagize igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Mekyo Ndadaye n'abandi benshi bamwe ba Minani bavuga bati kumbe bari barakijije abantu muri 1993 kugira ngo ntibatikire kugira ngo bigwaneko ariko ntibabuze kugenda inyuma yako kagwi kakoze ibigayitse mu gutembagaza demokrasi mu gihe cy'igihumbi 1993 abo banditije murumva ivyo bavuga none nk'umuntu yumva akumva abahutu nk'abo aribo bavuga yamuhe badasonera inzego zitura n'abanyagihugu toca tuvuga gute twovuga yuko ububi buri kuri bande umuntu wese atagomba amahoro i Burundi s'umututsi umuntu wese atagomba amahoro i Burundi ari mu bahutu bariho bintagondwa abo bose nibisubireko boye kugaywa n'abarundi b'umutima tuvuga tuti umuntu wese akora icyiza akagisanga imbere ese abarundi bose boyaga gukora icyiza kikazobasanga imbere canke bakabaririmba icyiza bakoze batakiriho abasigaye babamuka ko bibaha iteka bibaha agaciro kuko babarundi b'umutima ariko iyo wakoze ikibi ugatukwa ugapfa ico kibi cyagukurikiranye ntimubona yuko n'abandi musize baba basigaye mu kaga baba basigaye mu ngorane mwabateye
barundi kazi jijuke mwese muvi ubuzimu muji buntu muvugisha ukuri mushigikire ukuri guca muziko ntigushe mushigikire urukundo mushigikire ukubahana mushigikire ukure kuriranira ariko muvugisha ukuri mudomo urutoki ibibi byabaye ntibizosubire ibibi byabaye ntibigaruke uri karakora nabi ahinduke abe mushasha aho niho tuzoba turiko tubaka Uburundi bwiza cyane bw'umutima nayo kumva amaradiyo abamenyesha makuru bari hanze bazi yuko abantu bari babizigiye ngo bavugisha ukuri bakavuga bati abishe umukuru w'igihugu bakamugandagura ntibakwiye gucigwa imanza ahubwo bari bakwiye kuvuga bati ubu Burundi ibintu biriko biraja mu buryo abantu bakoze bibi mu minsi yahera bariko baracibwa imanza turiteze yuko n'abandi boba barakoze ibibi mu bindi bihe bikurikira bazocibwa imanza uko niko bari bakwiye kuvuga niho twari dukwiye kubumviriza yuko bariko batomora ijambo n'ahandi ntituvyemeye umurongo wacu rero wa bene Burundi TV uzokwama udomo urutoki wiyamiriza abantu bose bariko barahuba abantu bose bariko barasamaza bene wabo barundi mu nkinamico ivyo abaciriwe imanza bavuga ko babarenganije n'inkinamico kubera barazi ico bakoze nibemere bagihanigwe bareka abandi barundi bubaka Uburundi butunganye Uburundi butagira abanyabicumuro bihisha biyitabera murakoze cyane